Kanongera ngo ikaze udahema kubana natwe amakuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kure yanyu ya YouTube ya Isange TV. Kuri ndebesha kure yanyu amakuru habashikira ku gihe kandi tukabagezaho ameze neza cyane. Makuru y'uyu munsi araba ameze neza, wowe ntuje kure rwose uze kuba uhabaye. Reka nibutse utari wafite na subscribe cyangwa se abone bivanye naho uherereye cyangwa se bivanye na YouTube ukoresha kugira ubashe kuba wabikurikirana neza cyane maze ubikore ibintu birusheho kugenda neza. Rero reka tudatevye tubagezeho imfunyapfunyi z'aya makuru. Ibisongerezi 417 bashasha bagiye ku murimo wo gukorera igihugu inyuma y'imyaka hafi 2 kw'ishure ry'igisirikare ry'ibisongerezi ESO rero ritabasha rero yabikora ngayo rero nguko rero aya niyo makuru ariko no mu nkino turabagezaho yuko Haleluya FC rero yatsinze umugwi wabashinga amateka ibitsindo 4-0. Rero aya niyo makuru tugiye kubagezaho hamwe nandi tutabagejejeho muri izi mfunyapfunyi araba akubiye muri donido y'aya makuru. Reka tudatevye tubagezeho ayo makuru ku buryo bw'idonido. Mu Burundi ibisongerezi 417 bashasha bagiye ku murimo wo gukorera igihugu inyuma y'imyaka hafi 2 kw'ishure ry'igisirikare ry'ibisongerezi ESO nkuko bimenyeshwa Lieutenant Colonel Jean Bosco Bazombanza arongoye ishure ry'ibisongerezi vy'intwanzangabo mu gisirikare ESO ngo iryo shure ryakira abasirikare basanzwe ku murimo ariko kandi n'abashasha bagaheza bakigishwa ibijanye no kurongora imigwi mito y'abasirikare sections. Ibisongerezi baba basanzwe muri iyo mirimo bigishwa gutwara amapeloto. Yamenyesheje ko iryo shure ryaramuye kuri wa 13 Ntwarante 2026 imikangara y'ibisongerezi 441 harimwo 24 baje gukurikirana izo nyigisho barungitswe n'igisirikare ca Republique Centrafricaine FACA. Mu birori vyaranze iryo ramurwa ry'ibisongerezi harimo ikarishishi ndende gusiganwa ku birometero 6, karate, gusimba imitego, guca ku migozi, kugema n'ibindi. Ivyo vyose ngo ni ibikorwa bigenewe gutegura iyo mikangara kuzoshobora guhangana n'ibihe bigoye birimwo ibisa n'ivyo bamenyerezwa. Mw'ijambo ryiwe General Prime Niyongabo arongoye ingabo z'igihugu c'u Burundi yashimiye uburongozi bw'ishure ry'ibisongerezi ESO ku bikorwa vyiza bakoze vyo kuramura ku nshuro ya 53 imikangara y'ibisongerezi bigiye guhagararira no kwitangira igihugu. Yaciye asaba abo barangije izo nyigisho kubandanya barondera kumenya vyinshi kurusha ngo kuko izo nyigisho gusa ntizihagije uravye ivyo umurimo wa gisirikare usaba. General Niyongabo yasavye ivyo bisongerezi bishasha bigiye kubandaniriza imirimo mu ngabo z'igihugu c'u Burundi kwama bayoboka ngo amategeko bize kirazira
kurenga ko na rimwe kuko uwubikoze aba ahemutse. Ngo umusirikare ategerezwa kugira disipurine muri byose na hose. Nayo ku bisongerezi bigiye kubandaniriza imirimo ku gisirikare ca Republique Centrafricaine ari naco cari cabarungitse, yasavye kubera ijisho ishure ry'ibisongerezi eso mu gisirikare cya rero bagiyemo. Ikindi ngo nukuzigama ataco batakaje inyigisho iryo shure ryabaronkeje mu myaka ibiri bari barimazemwo. Mu gusozera ibirori, babiri mu bahiganywe mu gusimba imitego bahiganywe rero babiri kugema, kwiruka, guca ku migozi, ubwira na disipurine baronkejwe utuganuke two kubatera intege kubwira berekanye. Bakaba banasabwe gushishikara guteza imbere izo mpano zabo ku nyungu z'ibihugu vy'u Burundi na Republique Centrafricaine bagiye kubandanirizamwo imirimo. Rero ngayo nuko byifashe. Rero mu yandi makuru rero reka tubandanyirize mu gisata cy'inkino. Mu gisata cy'inkino, Haleluya FC yatsinze umugwi w'abashinga amateka ibitsindo 4-0 mu ntumbero yo gukomeza ubucuti hagati y'umugwi w'umupira w'amaguru w'abashinga amateka n'umugwi wa Haleluya FC. Ku muhingamo wo kuri wa 12 Ntwarante 2026 hatunganijwe urukino rwa kivandimwe rwabereye ku kibuga c'ubuhinga kiri mu Ngagara. Urwo rukino rwatangujwe icese n'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka Kazimana Bosesia. Mu gice ca mbere c'urukino, abakinyi b'umugwi wa Haleluya FC bambaye umwambaro w'umuhondo berekanye ubuhinga bwinshi kurusha umugwi w'inama nshingamateka wambaye umwambaro w'icatsi kibisi. Haleluya FC yarasatiriye cane izamu ry'uwo mugwi maze ironka igitsindo ca mbere. Iyo migwi yagiye kuruhuka Haleluya FC ifise igitsindo 1-0. Mu gice ca kabiri, umugwi w'inama nshingamateka wagarutse ufise ishaka ryo kurondera igitsindo co kunganya, uranasatira cane izamu rya Haleluya FC ariko ntivyobahira. Haleluya FC nayo yaciye yongera gusatira izamu ry'uwo mugwi itsinda ibindi bitsindo 3 bituma urukino rurangira Haleluya FC itsinze ibitsindo 4-0. Umushinga amateka Ndayizeye Emmanuel ajejwe ivy'umupira w'amaguru mu nama nshinga amateka yamenyesheje ko intumbero y'uru rukino ari ugukomeza ubushuti hagati y'iyo migwi, yongera ko bazobandanya gushigikira Haleluya FC. Nawe Nsengiyumva Jean Paul Kizigenza w'umugwi Haleluya FC yarashimijwe n'ingene urwo rukino rwagenze. Mwomenya ko urukino rwo gusubiriza ruzotunganwa mu minsi iri imbere. Rero nguko niyo makuru twagira tubashikirize none, kandi dushimira wewe komeza kubana natwe. Rero ko tutatanguranye, reka tubagezeho zimwe mu ngingo nkuru aya makuru yagize yibanda ko. Muri aya makuru twabamenyesheje ko igisirikare c'u Burundi cyaronse ingabo nshasha
kuko zavuye mu ishure gutozwa ibya gisirikare. Naho mu yandi makuru ni mu gisata cy'inkino, aho twababwiye ko Haleluya FC yabaye itsinda ibitsindo 4-0 ibitsinda ikipe y'inama nshingamateka. Ibi rero byabaye ari mu rukino rwa kivandimwe. Rero reka tugushimire, twibutsa gusangiza abandi ukoze kuri partage cyangwa se share. Murakoze cyane, mugira amahoro y'Imana.